gusenga birafite akamaro gakomeye cyane. Hariyo akamaro kari mu gusenga Imana, hariyo akamaro kari mu guhamagara Imana. Namani yarakomeye, yari umujenerale, ariko imibembe yari afite ntabwo icyubahiro cyabashije kumukiza imibembe, ntabwo amafaranga yari afite yabashije kumukiza imibembe, nubwo yari atonye ku mwami, ariko umwami wiwe ntabwo yabashije kumukiza imibembe. Namani yari akeneye umukozi w'Imana afitaniye ubusabane n'ijuru, afitaniye ubusabane n'Imana, ngo maze agirane nga yatura ijambo. Namani agirane, Namani yakira ugukira imibembe yiwe. Gusenga kurakiza, gusenga kuzagukiza indwara abaganga yananiye. Hari indwara abaganga baburiye imiti, ariko amasengesho arafite imiti, arafite imiti y'izo ndwara. Hari ibibazo abakomeye bo mu miryango y'iwanyu baburiye inyishu, amasengesho yakubera inyishu. Aho diplome itakugejeje, aho amashure, ubumenyi, ubwenge ufite bitakugejeje, bitakwinjize maragazo baregibaya, amasengesho yahakugeza. Ivyo amafaranga ataguhaye, amasengesho yabiguha. Ivyo abakomeye bataguhaye, amasengesho yabiguha. Aho abantu bakubwiye ngo nuzagera, amasengesho yabashaga kuhakugeza. Amasengesho ni kirumara, amasengesho ni meza. Uzatakaza ibindi, ntuzatakaze gusenga, uzatakaza inoti, ariko ntuzatakaza amasengesho. Nibakwiba ntucike intege, wowe senga. Yaguhaye ivya mbere, izaguha nibikurikira. Yobu ngo haracyariho ivyizigiro, na igiti cyatemwe cyumvise imvura cyasubira kunaga kikera imbuto nk'iza mbere, kandi na itangira ryawe ari rito, ariko amaherezo wakunguka cyane. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Bene data mukunda kudukurikirana kuri no channel yaracariho ivyizigiro TV, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira mwebwe maze gukanda subscribe, turabashimira namwe mumaze gukanda like, ndetse nawewe uprataja kubandi ino nyigisho kugira ngo ibashe kubageraho. Turagushimira nawe wandika muri commentaire nimba hari inyigisho canke ari jambo ryakuza zaniye ryo muri Bibiliya, urashobora kwandika muri commentaire, hama tuzafata umwanya dusome, hama tubategurira ikigwa kimatanye n'ico kibazo cyawe, kubera turahari ku bwanyu. Ino channel ntabwo ari yacu, ariko yari kubera wewe uriko urakurikirana bino vyigwa, bino biganiro biriko birahaca. Muzakurikiranira ibintu bitandukanye bizubaka imhemu yanyu, ndetse vyongere vyubake n'imibiri yanyu. Imana iguhezagire cyane. Turakomeje ikigwa twatangiye, kirafise teme ivuga ngo akamaro ko gusenga. Ndumva nindangiza ndi musengere abantu bafite ibibazo bitandukanye vyitambitse imbere yawe, bibabuza kwinjira mu nyishu, bibabuza umunezero. Turaza gusenga Imana kugira ngo ihindure ivyase guhinduka mu buzima bwawe, kugira ngo icinzira aho utari kurabona inzira, kugira ngo yimure uwo musozi uri imbere yawe. Imana ishimwe cyane. Tugo turavuga rero akamaro kari mu gusenga. Iki ni igice cya gatatu. Twaravuze igice cya mbere tukivugamo bimwe, iki ni igice cya kabiri naco twarakirangije. Kino rero ni igice cya gatatu, aho twababikiye ibindi bintu bibiri duzosanga mu kamaro ko gusenga, bitugirira akamaro ikimazi mu gihe twagizene, mu gihe twasenze. Ntabwo subiye inyuma. Imana igumugisha wabanye nacu kuva mu kigwa cya mbere muri kano kamaro ko gusenga. Nimba utakurikiranye ivyo ayo mapartie abiri yatambutse, raba inyuma uraza kugirane, uraza kuyabona. Wandike akamaro ko gusenga, uraza kugirane, uraza kubironka. Imana iguhezagire cyane. Icya karindwi rero, gusenga kurahindura umuntu ndetse n'ibintu. Twarasomye mu Bitesalonike hariya 5:17 mu cyete cya mbere Paul yandikiye Abitesalonike ibice 5 murongo wa 17, avuga ngo musenge ubudasiba. Niryo jambo twagiye duhagararaho, musenge ubudasiba. Usenye mu Migani 8:17 birivuga ngo ndabankunda kandi abandondera ubudahumeka abo bazambona. Ubandanije acavuga ngo umbonye ababonye ubugingo, ubonye Imana ababonye ubuzima. Bisigura ngo ubuzima ntabwo buri mu mafaranga, ntabwo buri mu mazu,
mu butunzi bwo mu isi, ariko ubuzima buri mu Mana. Aho Yeremiya ariya mu bice 12 yagiye kubaza Imana ikibazo, aravuga ngo kubera iki abanyabyaha baguwe neza, bafite amazu ndetse n'imirima yabo ikamera neza, bafite ibyubahiro ndetse n'ibindi, kubera iki twebwe tugukorera tugutakambira ijoro n'amanywa izo bintu utabasha kubiduha? Ese uduhora iki kugira ngo natwe ntubashe kubiduha? Imana yishura Yeremiya ati nubwo baguwe neza ariko ndi kure y'iki? Ndi kure y'imitima yabo, ngo kandi ndabazamura hejuru kugira ngo nze kubapromora, ndabamanukane hasi nongere ndabasubize hasi. Bisigura ngo nubona umukire ariko araduga hejuru atari kumwe n'Imana, umenye ko hariya hejuru ariko araduga adugiye kumanuka, adugiye gusubira hasi. Kubera birivuga ngo Imana igwanya abibona, ngo ariko abicisha bugufi Imana ikabibahera ubuntu. Birivuga ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana ngo kubushobozi nayo izabaduza mu gihe gikwiriye. Reka kwiduza Imana itarakuduza, tekana senga maze utuze, igihe kizagera Imana igushyire hejuru y'abasi bawe, igihe kizagera Imana ikuduze. Reka kugwana n'abantu ucafuza abandi kugira ngo izina ryawe rimenyekane. Oya, wowe tekana utegereze Imana. Imana niyo ikura hasi igashyira hejuru, nta wundi muntu uduza umuntu uretse Imana yo mu ijuru. Iyo umuntu yagerageje kwiduza birangira gisene, birangira asubijwe hasi. Imana idutabare cyane. Umuntu iyo yidugije birangira asubijwe hasi. Rero gusenga kurahindura umuntu ndetse n'ibintu, gusenga kurahindura umuntu ndetse n'ibintu. Urafite umugabo n'umupagani ntabwo asenga, urafise abana bawe byaranse ko bakumvira, warakubise inkoni biranka, umugabo nakutagize ariko byaranse gahinduka, umugore wawe nakutagize byaranse ko ahinduka. Icyo ukeneye ni iki? Urakeneye amasengesho. Abavyeyi bawe byaranse ko bahinduka nakutagize, icyo ukeneye ni iki? Urakeneye gusenga. Birivuga ngo mu gisagara kininewe hariya Yona ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku 10, birivuga ngo barasenga barasenga barasenga, Imana ihindura imigambi yari yateguye yo kugirana yo kubarandura, Imana irayihindura kubera basenze. Gusenga kurahindura. Birivuga ngo Sauli yicaga abizera Kristo, ariko mwibuke ko Sauli hari sengesho Stefano yamusengeye. Igihe Stefano ategwa amabuye, birivuga ngo Stefano yarangamije hejuru, ngabona ijuru riruguruye, abona rirakinguye, arebye ku gasongero ngabona Kristo avyagiye ku ntebe, ngo nyuma yaho aza kubona Kristo ahagaze asa n'umuntu agiraze gutabara, asa n'umuntu agiraze kumugwanira. Arangije ngarabireba arabona ati Kristo nagera ngaha Sauli n'aba bagenzi be bose nta numwe aza gusigara, bose baraza gupfa. Arangije Stefano aca basengera nkuko Yesu nawe yigeze gusenga, aravuga ngo data baharire nibazi ico bakora. Stefano nawe aca senga gutyo, aca aravuga ngo data aba bantu bababarire nibazi ico bakora. Ngo Yesu aca yongera girani, aca yongera ariyicarira, aca yongera aricara. Iyo sengesho ricarihindura nde? Ricarihindura Sauli aca hinduka Paulo. Murazi na kino cyete twasomye ni Paulo yacanditse, yanditse ibitabo byinshi dufite hano muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Gusenga kurahindura umuntu ndetse n'ibintu. Hari ibintu byase guhinduka mu buzima bwawe, fata umwanya usenge. Uri kurabona uruhombo mu kazi kawe, senga ubwo ruhombo ruzarangira maze utera imbere. Uri kurabona business yawe isubira inyuma, societe yawe iri gusubira hasi, fata umwanya wo gusenga, societe yawe izatera imbere. Uno munsi hari abantu babiri bari kubatera imbere kandi batezwe imbere n'abami babiri. Abantu babiri ari umuntu ariko afise Imana ndetse n'umuntu afite Satani cyangwa afite abadayimoni cyangwa afite abarozi cyane afise idawa yakuye ku bapfumu. N'abantu babiri ariko hari undi muntu atizigiye ivyo vyose ariko yizigiye Imana. Bivuga ngo abizigiye uhoraho ngo bameze nk'umusozi muremure udashobora kunyiganyiga. Ari abantu rero n'abantu b'uburyo bubiri, kandi abo bantu b'uburyo bubiri iterambere ryabo rifite isoko
umwe afise isoko muri Satani, undi afite isoko mu Mana Data wa twese. Abo bantu ntibashobora kugera hamwe. Abo bantu babiri iyo bahuriye ku isoko, umwe urusha uyundi niwe aganza muri iyo soko. Impamvu abakristo benshi batadomina mu masoko y'abantu bakoreshwa n'imiti, ni kubera bagenda gukora batizeye Imana, bizeye ubuhanga bwabo, ntibanasenga, ntibanatangira Imana ikigira 10 cyangwa ishikanwa, nta mwanya wo kubana n'Imana bafite. Niyo mpamvu ma business yabo bahomba ivyabo, bigasubira hasi bigasubira inyuma. Ugomba gusenga kugira ngo udomine muri rya soko. Nagiye kubwiriza ubutumwa mu masoko atandukanye, nkabona abadamu navuze izina babandi bitwikira ukuntu, nkabona barazindura bagafata amazi bakamijagira ku bibanza vyabo, abandi bagakarabira imbere y'ibibanza. Wowe ukibaza ngo bari gukaraba bisanzwe, kumbe bari gushiraho imiti kugira ngo umukira narengana agenda guze. Harabandi bakiriya bagura batabishaka kubera ko bafashwe ku ngufu n'umuti, idawa yabafashe. Hari abantu bagenda mu isoko bakagura ibintu babigeza muhira, bakibaza impamvu babiguze. Ukagura umwenda, impuzu wayigeza mu rugo wayireba ukayizunguruza ukavuga atariko nayiguze ndeba he. Wagura urukweto warugeza muhira ugasanga ni rusa na rugezi rwawe. Niki cyatumye urugura? Ni dawa. Rimwe na rimwe gusenga bizagufasha ko bizagurutsa ubushobozi bw'Imana muri wewe, bizatuma ubushobozi bwa Satani, ubushobozi bw'umwijima budashobora gukora ku buzima bwawe. Tugenda mu mabarabara, harabayarayemwo baratongeramo ibintu bitandukanye. Winjira muri toilette, harabarozi bayidugiyemwo ndetse n'abadayimoni. Urakeneye gusenga nshuti yanjye, amasengesho ahinduka ubuzima bwawe. Hari akamaro kari mu gusenga. Icyakarindwi rero, gusenga kurahindura umuntu ndetse n'ibintu. Icyamunani, gusenga kurabohora. Usomye Ibyakozwe n'Intumwa 12 ugahera ku murongo wa mbere ukageza ku 19. Aha batubwira Petero ari mu ibohero, ngishengero rigirane riramusengera. Usomye ku murongo wa 5, ngabera baramusengera. Ayo masengesho basenze amanura marayika akura Petero hagati y'abasirikare 16, amurenganya imiryango 4 iriko abasirikare ntibabona Petero. Petero arabohoka kubera iki? Kubera gusenga. Gusenga bizagukura muri gereza y'abarozi y'abadayimoni. Turabona Yeremiya yarasenze mu bice 33. Ubandanirije Yeremiya akugwa mu ibohero kubera gusenga. Amasengesho azagukura mu ibohero. Gusenga kurabohora. Gusenga kubohora ubuzima bw'abantu, kandi gusenga kugabohora n'ivyacu, kandi gusenga ukabohoza n'abamarayika. Waruzi ko buri umuntu wese afite abamarayika bamukorera. Mugabe iyo udasenga baraja mu ntege nke bagakimiranywa, ariko iyo usenga abamarayika bawe baba maso maze bagakimiranya ubushobozi bw'umwijima. Ivyo bigatuma iterambere ry'ubuzima bwawe ritera rizamuka. Gusenga kurabohora. Ibyakozwe n'Intumwa 16 murongo wa 19 kugeza 26. Aha batubwira Paulo na Sila bari mu ibohero ngo basenga Imana. Muri uko gusenga hateranya mu gigima, ngo maze inzugi z'ibohero ziruguruka, iminyoro ibaboshira cagagurika, maze bava muri gereza. Gusenga bizagukura mu ibohero ry'abadayimoni. Turi mwisi ari abantu ushobora kubona basa nabidegembya, ariko mwisi imwemu bari mu ibohero, baraboshwe n'ivyabo byaraboshwe. Ariko gusenga bizagukura mu ibohero, kandi gusenga bizabohora ubuzima bwawe ndetse n'ivyawe. Akamaro ko gusenga ari naco turangirijeho. Gusenga kurabohora. Imana iguhezagire cyane. Gusenga kurabohora. Niba rya mbere ukurikiranye ivyigwa byacu kuri no channel yaracari Vyizigiro TV, nagira nkwibutse gukanda subscribe, nongere nkwibutse gukora partage kugira ngo abandi bashikirwe, wongere ukande like, wongere ukande commentaire niba ari ikintu cyagufashije. Imana iguhezagire cyane. Wifuza gusengerwa, WhatsApp yacu niye +257 so 65 986 540.
tugiye gusenga Imana. Ufite ikibazo nagomba ngo dusenge Imana kugira ngo ikuvane muri ico kibazo. Uri mwibohero nagomba ngo ndangize ngusengera kugira ngo Imana igukure muri iryo bohero. Urashobora kuba uri mu bukene, yo naryo nibohero, ntakutagize ngo urivemwo. Birashoboka kumaza imyaka upanga, nakutagize ngo uve mu upanga ivyaranze, yo naryo nibohero. Ikintu cyose wagerageje kuvamo bikanka, umenya ngo nibohero. Urakeneye izindi mbaraga ziri hejuru kugira ngo zikure ubuzima bwawe muri iryo bohero. Hari ibintu vyase guhinduka mu buzima bwawe, urakeneye amasengesho kugira ngo ugirene ahindura ubuzima bwawe n'ivyawe ndetse n'ibikwerekeye. Data mwizina rya Yesu, Mana mushobora vyose kandi ukomeye kandi uhambaye, uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabaho. Sengeye umwene data, turabohoye ubuzima bwe, turabohoje ubuzima bwiwe, ibiboshereka yohoke. Iyi ndwara yari iri ku buzima bwe turayirukanye mwizina rya Yesu. Iri bohero yararimwo turarimuvanyemwo. Bohero ry'indwara, bohero ry'ubukene, bohero ry'ubusiribateri, bohero ryo gupanga ingendo zipfa, iyo turarimuvanyemwo. Ivyari vyarasereka bikunde, imariage reka ikunde, agakazi reka gahabwe, iterambere arigeremwo, indoto ze zibimamo vyari vyarugarije ubuzima bwe, ivyo turabikuyeho mwizina rya Yesu. Turatuye iterambere, turatuye itsinzi. Reka ubuzima bwe bushinduke n'ubw'abana biwe, ubuzima bw'uyu mugabo bushinduke, ubuzima bw'uyu mugore bushinduke. Ivyari vyaranze guhinduka reka bihinduke, ivyari vyaratwawe bigaruke. Kora basi amakando. Urakoze mwami Imana, koze ibidasanzwe, cyubahiro ni cyawe ibihe byose mwizina rya Kristo Yesu, amen. Mana yishuye umutwaro wawe, Mana itabaye ubuzima bwawe, Imana ikugiriye neza. Nturengana utanditse muri komanteri ati amen aravyakiriye. Mana ikugaruriye ivyawe wari waratakaje, Mana ikubakiye urugo, Mana iciye inzira ayarasetelebori amakando. Urakoze mwami Imana mwizina rya Yesu.